Irani nikeneye gutsinda umwansi ayirusha inkomezi. Ikirondera gusa ni ukugerageza guhangana no kubandanya ibaho muri ivyo bihe biba bitoroshe kurusha uko umwansi yoba yiteguriye kugwana. Kuva kuwa 28 Ruhuma umwaka wa 2026 aho ingabo za leta zumwe za Amerika zifarikanije n'ingabo za Isirayeli zatera Irani, ni intambara twagarutse ko kenshi turerekana zimwe mu ngaruka mbi canke zimwe mu ngorane zatewe n'intambara. Gushika no munsi biragaragara ko atari intambara iriko irahera uno munsi canke ngo ishobore guhera vuba. Muri kiganiro cuno munsi tugira turabe bimwe mu byishobora gutuma intambara ihera, turaraba ico ku mpande zose, ndavuga cyane cyane leta zumwe za Amerika na Irani, ico ku ruhande gose ico umwe wese asabwa. Turaze kubona amahitamo Irani ifise kumwe n'amahitamo Donald Trump wa leta zumwe za Amerika afise kugira ngo iyi ntambara ishobora guhera. Turaza kubona ko hariho amahitamo ashobora gutuma intambara iba mbi gusumba, amahitamo ashobora gutuma novuga amahoro aboneka, n'amahitamo ashobora gutuma ibintu bibandanya uko biri uno munsi, novuga intambara ntibe nini, novuga ntibandanye cyane, novuga ibintu ntibiduge kandi ntibimanuke, ibintu bikaguma uko biri uno munsi. Muri rusange tuza gusanga ari inzira zitatu. Ubwa mbere hariho inzira yo kuba intambara yohera burundu, ubwa kabiri hari inzira yo kuba intambara yo bandanye uko ino munsi, ubwa gatatu tuza gusanga ari inzira ishobora gutuma intambara iba mbi gusumba. Nitwa Tangimana Patrick Rosage, aha ni kuri Parallel Cash Media. Kaze mu kiganiro cuno munsi tugira turabe uko ibintu vyifashe no munsi na bimwe mu byo kugira ngo novuga intambara ishobore guhera burundu. Turaza no kubona bimwe mu vyatumye intambara vyanka ko ihera. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, wongere upartage video uyisangiza abandi. Mwibuke ko kudusangiza ivyiyumviro vyanyu muri commentaire ari nkenegwa. Inyuma y'iminsi 10 Irani na Amerika bariko bararasana bapfa kugenzura umuhora wa Hormuz, ufise akamaro kanini kuko ari umuhora ucamwo ibidandazwa novuga cyane cyane bigizwe n'ibitoro kumwe n'ibikomoka kuri petrole hamwe na gaz. Gushika no munsi turabona ko haba ku ruhande rwa Irani kanetse n'uruhande rwa Amerika bose bariko baja mu nzira novuga mu murongo wo guhomba, kuko novuga ari intambara habuze n'umwe ashobora kurekurira uwundi. Bikagaragara ko ku mpande zose hamwe byo bandanye uku hashobora kubaho uruhombo kandi rukomeye, haba ku ruhande rwa Irani ndetse no ku ruhande rwa leta zumwe za Amerika. Duhereye ku ruhande rwa Irani nkuko vyandikwa na BBC, Irani ifise amahitamo atatu novuga kugira amakimbirane ashobore guhera, ariko BBC kandika ko aya mahitamo yose atanzira nimwe yashobora gutuma novuga Irani itsinda canke Irani yoroherwa. No kuvuga amahitamo yose Irani byosa nkuko itsinzwe novuga imanitse amaboko. Ubwa mbere ni kuba Irani yo kwemera vyinshi mu vyo Amerika isaba. Mu vyo Amerika isaba turabona ko hariho kwemera ubwato bw'ubudandaji bukabandanya buca mu muhora wa Hormuz mu mutekano atankomanzi, guheba canke kugabanya urugero rwa uranium itunganijwe, no kwemera ko ikigo mpuzamakungu kijejwe kugenzura inguvu za nucleaire cinjira muri Irani gukora ubugenzuzi bwimbitse. Ariko turabona ko Irani yo isaba ko Amerika ihagarika kuzibira ibivuko vyayo, ikanakuraho ibihano vy'ubutunzi, ikaniyemeza ko itazosubira kuyigabako ibitero. Aha tugerageje kuraba abazisanguze berekana ko aya mahitamo hamwe Irani yo yemera na mahitamo yo twari kiguzi gito novuga atozimba cane Irani mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Mugabe yora mahitamo novuga yozimba cyane Irani mu bijanye na politike, kubera ko byo babisa nkuko Irani itsinzwe novuga ivyo sabwa byose, ivyo Amerika yisaba byose Irani vyemeye. Nova mu bijanye na politike Irani yo bitsinzwe, mugabo mu bijanye n'ubudandaji, ibijanye n'ubutunzi Irani nta kinini yohomba. Kugura umuhora Hormuz atamasezerano abaye yemera uruhara rwa Irani mu kugenzura byosobanura guheba ico bamwe itehera bariko babona nk'igikoresho gishasha cyo kubuza abansi kuyitera ubwoba. Twarabonye yuko Irani yagiye ikoresha cane uyu muhora Hormuz mu gukanga ibindi bihugu bikomakomeye nka leta zumwe za Amerika, kugira leta zumwe za Amerika zigira ubwoba novuga zitinye gutera Irani, kubera ko uyu muhora novuga atari umuhora ufitiye akamaro Irani canke Amerika gusa, ahubwo ari umuhora ufitiye akamaro isi yose.
Iran rero yagiye yitwaza novuga yifashisha uyu muhora wa Hormuz novuga igenda ikanga ibindi bihugu mu kugara kugira ngo ibindi bihugu bigira ubwoba novuga n'ibihugu byari bifise umugambi wo gutera Iran bice bitinya kubera ko boca bisanga novuga ari intambara novuga itandukiriye canke igize izindi ngaruka mbi zikomeye mu bijanye na politike mpuzamahanga. Ibi niyo mpamvu rero Iran itoshobora kunyarukira kugura umuhora wa Hormuz mu gihe atamasezerano abaye, mu gihe batumvikanye, mu gihe novuga hatabayeho mu buryo buboneka, mu buryo bugaragara ukwerekana akamaro ka Iran canke uruhara rwa Iran mu kugenzura uyu muhora. Ivyo bisa nkuko rero novuga Iran bayihoye amaboko imugongo mu bijanye no kugenzura umuhora wa Hormuz. Ivyo bisa nkuko Iran novuga bayegejeyo twarabanye yuko n'ubundi umuhora wa Hormuz ahanini uruhande runini rucamwo bino bidandazwa n'uruhande gwegamiye canke gwegukira ku butaka bwa Iran. Niyo mpamvu rero kuba Iran yo kwemera ivyo Amerika isaba byo bisa nkuko Iran yeje kugurisha novuga igurishije novuga kimwe mu bigize ubutaka bwayo yoba igurishije nk'umutungo kama ko Iran ubwayo yama novuga ireklama irovandika ko uyu muhora wa Hormuz ari ubutunzi kama bwayo novuga ugenze uko ushaka. Ari no mpamvu Iran mu byisaba isaba ko uyu muhora wa Hormuz mu byokorwa byose bimwe mu byoje imbere ari uko muri muhora wa Hormuz hobaho gutozwa amatagisi kandi amatagisi agatozwa na Iran ku bwato bwose bwohaca. Ibi navyo twarabonye yuko leta zumwe za Amerika cyo n'ibindi bihugu bitarota vyemereye ingingo kuko bo bashira imbere umugambi wuko ingingo yuko uyu muhora wa Hormuz ari amazi mpuzamakungu anovuga ari umutungo rusangi atamuntu no makwiye kwiyitirira ko ari gwiwe. Twarabonye rero kibi ari byo ahanini biriko bituma novuga n'intambara idahera kubera ko nukudahuza novuga bashira imbere ivyumviro binyuranye aho usanga umwe icyumvira shira imbere kinyuranye n'icuwundi bigaca bituma novuga amakimbera n'ice n'intambara bigorana kugabanuka. Hambavu y'umuhora wa Hormuz twarabonye yuko ikindi Iran iri kishira imbere nk'ikigwanisho nibijanye no guteza imbere ububasha bwa nucleaire. Twarabonye ko Iran yagiye yerekana ko cyane cyane leta Islamique muri Iran yagiye yerekana ko yatewe nabo yitabansi yatewe n'abansi ba Iran. Ari nayo mpamvu Iran yacishira imbere kugara uyu muhora wa Hormuz kugira ngo novuga amakungu yose abone yuko anovuga abateye Iran ari abantu badashakira amahoro isi, abateye Iran arabashaka yuko isija mu kaga. Kurundi ruhande n'uyu mugambi wa nucleaire umaze igihe kinini werekanwa novuga aho tubona ko isi itiwa makenga ibihugu byinshi rutura kabuhariwe bigenda bitegwa makenga no kuba Iran yogira ububasha bwa nucleaire. Bigaca bituma rero novuga yaba Donald Trump canke abandi bategezi batandukanye bagiye bategwa akoba no kuba Iran mu gihe yoba ifise ububasha bwa nucleaire cyane cyane muri kano karere akarere ko mu buseruko bwo hagati ku buryo usanga biriko biragorana ko novuga aka karere kabonekamo amahoro bitewe nuko Iran yoba ifise novuga ikigwanisho gikomeye novuga kimwe mu biganisho ibindi bihugu byose usanga ari rutura usanga bifise. Twarabonye ko mu bihugu bikomakomeye ibihugu 9 ari byo byonyene bifise ububasha bwa nucleaire bifise ibi bigwanisho bya nucleaire. Tukabona ko mu gihe Iran nayo yoshobora kuja muri iki gitigiri novuga kikaba igihugu kigira 10 turabona ko atari igihugu cyose copfa novuga kuvugiramo canke kugira ico byo cishake nk'uko twabonye Donald Trump yateye novuga atera Iran novuga sambagura novuga ibisagara novuga inyubakwa novuga yatera intambara uko nyene atamugambe atamvo. Ibi turabona ko novuga Donald Trump atopfa kubikora nko mu bindi bihugu tuvuge nk'ibihugu bifise ububasha bwa nucleaire nka Korea ya ruguru canke Ubushinwa bitewe nuko ibihugu novuga byarikingiye bifise ububasha bwa nucleaire ku buryo igihugu gifise buno bubasha biba bigoye kuba wo kwiyadukiza kugira ngo girutereyo kubera ko ushobora gusanga novuga ingaruka mbi zishe ziba nyinshi gusumba novuga kureka gutera intambara. Amahitamo ya kabiri ni ugukaza intambara nimwe twavuga. Turabona ko amahitamo ya mbere ari kureka novuga kumanika amaboko novuga Iran ikarikura kavuga ati ndahevye novuga intambara ndayiretse.
mugabo tubona ko amahitamo ya kabiri yo ntiyoroshe. Amahitamo ya kabiri ni ugukomeza intambara. Iran yoshobora kongereza ibitero ku birindiro vya Amerika biri mu karere, ku bwato bw'ubudandaji no ku bikorwa remezo bihambaye biri mu kigobe c'Abarabu, igamije ko haduga ibiciro novuga by'ibikomoka kuri petrol canke ibijanye n'amasoko ntanganguvu kugira ngo bizimbe cane. Bimaze kuzimba cane, ivyo tuma novuga leta z'u Amerika cyo kumwe n'abafatanya bikorwa bayo bemera kugira ivyo bahevye, novuga bemera kumanika amaboko. Ibitwara bibonye ko imwe mu mikenyuro ya Iran atari kumanika amaboko, ahubwo imwe mu mikenyuro Iran yokoresha kugira ngo novuga igere kuri bimwe mu vyishaka, ni mu gihe yo kwemera novuga kubandanya. Kuko mu gihe yo kwemera yo bimanitse amaboko, biraguye yuko ni ndimwe tweje kubona novuga mu mahitamo ya mbere, biragoye ko novuga Iran ishika ku vyishaka mu gihe yoba yamanitse amaboko. Mugabo tukabona ko mu gihe yo bibandanije novuga urugambi gakomeza, byo tuma ku ruhande rwa Amerika cyo kimwe n'abasanzwe bafatanya novuga abasanzwe bakorana na Amerika, inshuti za Amerika cyane cyane abasanzwe bafashanya mu bijanye n'ubudandaji, mu bijanye n'ubutunzi, novuga bavuga bati turabona yuko turiko turahombera, iyo bica hose turahomvye, reka twemere. Mugabo umuntu novuga bikimeze uku biragoye ko novuga Iran ishika ku vyo novuga ishaka. Ariko nubundi aya mahitamo ntiyoroshe, kubera ko dufatiye mu bijanye n'ububasha bwa gisirikare, tugafatira ku bijanye n'inguvu novuga za gisirikare, novuga ni ububasha bukomeye, ni ububasha bwosa nko kudeclencher canke gusotora intambara mu buryo bweruye, ku buryo novuga bishitse Amerika nayo ikishura igasubiza, usanga novuga Iran nayo irikira iraharihira ikiguzi gikomeye, kubera ko hano basesenguze berekana ko aya mahitamo yo tuma habaho ibyago bikomeye novuga ibyago bikomeye mu bijanye na gisirikare, kubera ko ari bitero byo tuma hapfa abantu benshi canke bikonona cane bikorwa remezo byo mu kigobe, novuga ha muri Gulf, kandi n'ibitero byoshobora gutuma ibihugu bibanye vya Iran byinjira mu ntambara mu buryo bweruye, bigace bituma novuga Iran yisanga novuga iri mu kato novuga bine bihugu vy'Abarabu, ibihugu bibanye vya Iran, ugaca usanga biciye bija hamwe kugira bitere Iran. Muri iki gihe rero novuga Iran ntago yoheza ngo yoroherwe, Iran ntago vyeza ngo biyorohere, kubera ko wocu usanga iri kitegwa novuga n'ibihugu vyinshi naco ari igihugu kimwe, ugaca usanga Iran yisanze nk'umuvyara vyingwe, ku buryo ibino bihugu vy'Abarabu twarabonye bino bihugu novuga ibi bihugu bisanzwe birimwo ibi birindiro vya Amerika, ibihugu biri mu kigobe c'Abarabu, novuga ku buryo bigiye hamwe vyose bigaterera rimwe Iran, hama Iran rero buri gacitegwa na Israel gategwa na Amerika, vyogorana yuko Iran yoshobora kwigobotora mu intambara, ishobore kuva mu intambara. Nuvuga ko yaba amahitamo ya mbere n'amahitamo ya kabiri, nta mahitamo na hamwe yerekana ko hoshobora kubaho intsinzi kuri Iran. Amahitamo ya gatatu ni ukureka ibintu bikabandanya uko bimeze muri iki gihe. Ni bimwe twabonye yuko amahitamo ya mbere ari kuba novuga Iran novuga yo manika amaboko, ikamanika amaboko avuga ati ndahevye ivyo musaba byose ndavyemeye. Amahitamo ya kabiri ni kuba Iran yo kaza ahubwo ikongereza ibitero, igakubita mwe bikomeye, igakubita ibirindiro vya Amerika biri mu karere, novuga ko mu kigobe c'Abarabu, igasenya amato novuga y'ubudandaji, amato ya Amerika canke amato y'inshuti za Amerika, novuga ni kugaba intambara iyo mvuga igamije konona no guhomvya inyungu za Amerika, novuga n'inshuti zayo. Twabanye yuko iyi nzira itokorohera Iran, kubera ko wocu usanga novuga abansi irikigwiza abansi benshi, novuga abo yigwanye boca baba benshi, ugaca usanga iba intambara novuga vyogorana ko Iran ishobora kwigobotoramo. Amahitamo ya gatatu asa nk'ukari meza buke novuga mbere ni nayo meza, n'amahitamo yo kureka uko ibintu biri no munsi bikagumuko. Nukuvuga ko uno munsi uko vyifashe Iran irikirahungabanya uruja n'uruza rw'ubwato hamwe n'isoko mu gisata c'amasoko ntanganguvu, kugira ngo Iran igume ifise ijambo n'inguvu mu biganiro. Uno munsi Iran iracafise ikarata, novuga iracafise iturufu mu biganiro. Aya mahitamo ya gatatu yoshobora gutuma novuga Iran ibandanye igume ifise ijambo yari
isanzwe ifise ko twarabonye ko muri bino biganiro iyo bataca novuga baja mu byo gusubira guterana iyo badaca baja mu byo gusubira novuga gusomborosa intambara novuga kudashira mu ngira ivyo bari bumvikanye ivyo bari bamaze gushika ko novuga mu masezerano yibanze ayo mahitamo ya gatatu novuga niyo novuga bari bamaze gushika ko Irani yari ifise inzira nyinshi Irani yari ifise novuga amaturufu menshi yo gutsinda intambara kubera ko twarabonye ko mu vyari mu masezerano Irani ahanini niyo novuga yari yatsinze twarabonye yuko ivyinshi mu vyo Irani yasaba Amerika yari yavyemeye mugabo Amerika ikishira imbere kijanye n'uyu muhora Hormuz Irani recha yanka kurekura Irani canka kurekura uyu muhora Hormuz Irani cibandanya novuga igaba ibitero novuga yugara umuhora Hormuz novuga injyane zisubira kwaduka aya mahitamo ya gatatu novuga niyo asa na yahuye neza na neza n'ivyumviro bimaze igihe biranga Republika Islamique muri Iran Irani nikeneye gutsinda umwansi ayirusha inkomezi ikirondera gusa ni ukugerageza guhangana no kubandanya ibaho muri ivyo bihe biba bitoroshe kurusha uko umwansi yoba yiteguriye kugwana kubera ko n'ubundi Iran ivuze ngo igiri ihangane rimwe na rimwe Iran buca bayisambura ko ari ibihugu Leta Zunze za Amerika nubwo tubona intambara novuga twaguma tubaza ko Leta Zunze za Amerika zigira zisambure Irani zisambure mu buryo bweruye novuga ni kubera ko hagenda habaho abandi novuga ibindi bihugu Ubufaransa Vatikano ibindi bihugu vyagiye novuga biremera Donald Trump tigabanya reka novuga Donald Trump novuga ntiyadudisha nkuko novuga yabivuga novuga Iran yari kugira ingorane nini kubera ko tugiye mu buryo bwa gisirikare cyangwa ububasha bwa gisirikare nta na hamwe vyohurira ububasha bwa Iran n'ububasha bwa Leta Zunze za Amerika twarabonye ko Leta Zunze za Amerika ubundi arico gihugu kiza kwisonga mu kugira ububasha kabuhariwe mu bijanye n'ubushobozi bwa gisirikare bice bisigura ko Iran kuba yorokoka novuga mu ntambara ntitegwe canke intambara imaze kuba Iran ntisambuke burundu nkuko twe twabibonye mu intambara n'ubundi bari intsinzi kuri iyo kuko turavye novuga kuko mu gihe Amerika yo biteye Iran imaze gutera Iran bakagwana mugabo Amerika ntishike kuco yashaka n'ubundi Iran ni ibitsinze n'ubundi Iran yari yamaze kuronka intsinzi mu bijanye na politike mugabo mu bijanye na gisirikare Iran ntiyari yatsinze nuvuga ko niyo mpamvu Iran ibyo yokora byose byosaba ko ibandanya uyu mukenyuro kugushikaho novuga ibiganiro bigira novuga bitanga umusaruro kuko n'ubundi ibi bihano Iran yafatiwe cyo kimwe n'ivyononekaye kubera intambara hamwe n'iduga ry'ibiciro ku masoko mpuzamakungu ibi n'ubundi bibandanya bitera igitsure novuga mu gihugu novuga bibandanya bitera igitsure ku banyayirani ndani mu gihugu novuga abanyayirani ubwabo bariko babandanya kutizera canke kubona yuko leta yabo iriko ifata ingingo zitazorohereza abanyagihugu bose novuga ingingo zibakandamiza kurundi ruhande Donald Trump ubwiwe nawe nyene ari imbere y'amahitamo atoroshe kuko ubwa mbere ni gukomeza intambara kubandanya igitsura ca gisirikare n'ibihano by'ubutunzi kuri Iran canke kwemera amasezerano yoreka Iran ikabandanya umugambi wa nucleaire ukoreshwa mu bikorwa vya gisivile gusa ariko uri munsi y'ubugenzuzi bukomeye kurusha ubwahoraho muri amahitamo yose n'ubundi kuri Trump nta mahitamo namwe atanga novuga inzira yuko Trump yobatsinze ni kuvuga yaba ku ruhande rwa Trump eka ndetse no ku ruhande rwa Iran turabona ko inzira yorosha ruko bobandanya ibiganiro kuko bamaze kubandanya ibiganiro niho boshobora gushika ku musaruro novuga mwiza bakavuga bati tumvikanye ibi turabiretse ibi turabibandanije ni bigano tuzobandanya tubatohoreza ni inkuru tuzobandanya tubaha kubera ko uno munsi biragaragara ko ari intambara ishobora kubandanya ikazumara amezi menshi haba ibitero ibiganiro bigahagarikirwa n'abahuza hamwe n'agahengo k'intambara kakaboneka kakongera kagasenyuka novuga ni ibintu bizobandanya biduga bimanuka novuga gushikaho hazoshobora gutogwa umuti urama kuko kubitewe nuko atakiburimvo nta nikibura
umuti. Ari kumwe na Joe Tangimana Patrick Rosage ani kuri Parallel Cash Media banajya mukurikirana ibiganiro bica hano kuri YouTube channel kubera ko nibiganiro biba bikoze mu busesanguzi bwimbitse. Turabakunda cyane na mubandanye novuga mudushikira mu gukora like mukora subscribe kutarayikora mwongera mu partage izi video kugira ngo muzisangiza abandi mwongera mudusangiza n'ivyumviro vya muri commentaire kugira ngo tubone ko tutareko dutamba twirorera. Ciao ciao.